iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umunyapolitiki Paul Rusesabagina utavuga rumwe na leta y'u Rwanda aravuga ko hagiye gushinga ihuriro rinini ry'abatavuga rumwe bose n'ubutegetsi bwa Kigali. Paul Rusesabagina uyu munsi afite misiyo yo guhuza amashyaka yose y'abanyarwanda ahava akagera kugira ngo yose yegerane ahure noneho ashyira imbaraga hamwe. Inyuma y'amezi atari make batwara imodoka nywa lisansi mu mujyi wa Bujumbura bafite ikibazo, ubu bariruhutsa ngo bamaze ibyumweru 2 babona iyo lisansi, noneho batarinze gutonda umurongo. Igisirikare cyo muri Senegal kiravuga ko hari ubwato bwabonetse ku nkombe z'inyanja ikora kuri icyo gihugu burimo imirambo itari munsi ya 30. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere, turi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 9. Ayo makuru yose ku buryo burambuye ni mu kanya. Siriake Muhawe nayo hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, n'amakuru atugezaho hari mu biro bya BBC Nairobi. Ubushikiranganji bwa Liban bujejwe amagara y'abantu buvuga ko ibitero vya bombe vya Israel mu manuko bw'ico gihugu byahitanye n'imiburiburi abantu 50 binakomeretsa abandi 350. Igisirikare ca Israel kivuga ko cateye ibirindiro vya Hezbollah birenga 300 mu manuko bwa Liban uyu munsi. Uwo mugwi ufashwe mu mugongo na Iran uvuga ko warashe amarokete ku birindiro by'abasirikare ba Israel mu buraruko bw'ico gihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungoni yavuze ko afite ubwoba ko Israel ishobora kugira Liban iyindi Gaza. Asoma itangazo ry'umushikiranganje wa mbere wa Liban inyuma y'inama shikiranganje yabereye i Beirut, umushikiranganje w'ico gihugu ajejwe kumenyesha amakuru Ziad Makari yahamagariye amakungu gutera igitsure Israel ngo ihagarike iyo ntambara. Ukubandanya gasomborotso ka Israel kuri Libani ni intambara yo gutikiza mu nsiguro zose z'iryo jambo, kandi n'umugambi wo gusambura ugamije gusambura ibigwati n'ibisagara vya Liban no gufuta ibibanza byose byo gusamiramwe akayaga. Mu bantu bose tuvugana, inama yonije y'umutekano n'ibihugu bifise ijambo ryumvirwa kuja mu ruhande rw'ukuri hanyuma bateshe ako gasomborotso. Tuguma twibutsa ko twubahiriza ingingo ya ONU nomero 17 uko yakabaye, kandi nka leta turiko turakora kugira ngo duhagarike iyo ntambara nshasha ya Israel, kugira twirinde uko dushoboye kose kugana iyo tutazi. Imbere yaho igisirikare ca Israel cavuze ko camenye imigambi ya Hezbollah yo kugira ibitero byinshi vya rokete abajijwe ku bitero bishobora kuba ku butaka. Umuvugizi w'ico gisirikare Daniel Hagari yavuze ko Israel izokora igikenewe cyose mu kugarukana abateshejwe izabo mu buraruko mu mihana yabo. Ibitaro byo mu buraruko bwa Liban byategetswe guhagarika igikorwa cyo kugaba ku butaka cyateze guhagarika igikorwa cyo kubaga ku bantu bitihutirwa kugira biteho igitigiri kiguma congerekana c'abakomeretse. Amashure yugawe, bikavugwa ko ico gihugu carengewe n'abantu bahamagara barenga 80,000 vyikekwa ko arabo muri Israel babwira abantu kuva mu karere kumanuko. Abasivile ibihumbi n'ibihumbi bafashe nkama iryo gabishwa, mbere amabarabara amwe akaba adahita kubera imodoka nyinshi ziriko zirahunga. Inkuru zitangwa n'igisagara ca Israel zivuga ko abanyagihugu barenga imiliyoni ba Israel baba mu gisagara ca Haifa no mu micungararo yaco mu buraruko bw'igihugu bariko barahungira mu bibanza byo kwikingira ibitero by'indege kugira ntibashikirwe n'amarokete ya Hezbollah.
igisirikare ca Senegal kivuga ko hatowe ubwato ku nkengera y'ico gihugu burimwo ibisigarira by'abantu baba bashika 30. Vyari vyavuzwe ko bari batowe n'abarovyi ku birometero 70 uvuye ku mugwa mukuru Dakar. Ubwo bwato bushobora kuba bwari bumaze imisi myinshi bureremba mu mazi. Leta ya Senegal yaheruka ubuvuba kumenyesha umugambi wo gutuza abagerageza kuja iburaya bidaciye mu mategeko bavuye muri ico gihugu. Igitigiri c'abahasiga ubuzima cariyongereye muri iyi misi ya vuba mu gihe hari abantu benshi bariko baragerageza kuva mu burengero bwa Afrika bagana iburaya kandi kenshi na kenshi baciye mu mazinga ya Kanari muri Espagne. Iyi ni BBC. Icegeranyo ca vuba c'umuhinga wa ONU ku gateka kazina muntu mu Burusiya kivuga ko abarusiya ubu babayeho agateka kabo gahonyangwa na leta uko bukeye uko bwije, aho abatavuga rumwe nayo bafatwa nabi atakinya. Icegeranyo ca Mariana Kazanova c'impapuro 23 kirerekana idonido ry'ibihano bitangwa ku gikorwa naho coba gito cane. Inkuru ya Imogen Fox mugiye gushikirizwa na Florentine Kwizera. Icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kigaragaza ibikorwa vy'urutavanako vyo kunigira mu mesha batavuga rumwe na leta y'Uburusiya. Hari umurengero w'amategeko mashasha ahane igikorwa icarico cose gishobora kuboneka nk'ico gushaka gushikiriza ivyiyumviro. Umunyamakuru yaciriwe umunyororo w'imyaka 7 kubera gusangiza n'abandi icegeranyo ca ONU aciye ku mbuga hwaniro. Umunyamuziki yahanishijwe imyaka 12 kubera intererano y'amadolari 50 yahaye ishirahamwe ry'abagira neza ryo muri Ukraine. Umugabo n'umugore bafatiriwe umutungo wose w'urugo kubera bagize ico babaza ku ntambara. Mariana Kasarova yakoze amatohoza ku bwa ONU, ntiyigeze aja mu Burusiya, ariko yavuganye n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, ayaharanira ivyiyumviro vya politike, abanyamakuru n'abanyamategeko ku mpande zompi mu gihugu no hanze yaco. Ikimenyetso cerekana yuko naho hari agakandamizo, abarusiya bamwe bamwe bagifise ubutwari bwo kurondera yuko amaju yabo yumvikana. Igipolisi ca Ghana kivuga ko jahagaritse abantu barenga 40 bari mu myerekano ku mugwa mukuru Accra. Imyerekano yo kwiyamiriza ingwane z'ubutunzi hamwe no kubangamira ibidukikije kwatewe n'abimba butare hadakurikijwe amategeko yateguwe n'umugwi uharanira demokrasi. Batanguye ku munsi wa gatanu, bikaba byari bitegekanijwe ko babandanya n'uyu munsi. Ku munsi w'Imana abantu barihereje amabarabara bitwaje ivyapa imbere yuko bafatwa. Igipolisi cavuze ko bashobora gushikanwa imbere y'ubutungane ku caha co gukora ibintu binyuranije n'amategeko, harimwo kuzibira amabarabara. Mu gihugu ca Ghana hazoba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 12 kandi ikibazo c'ubutunzi nico bazoshimikirako mu myiyamamazo. Igihugu ca Albania kivuga ko kizoshinga agahugu gato kigenga ku mugwa mukuru w'ico gihugu, hazoba aba-Islamu baba Bektashi. Aba Bektashi bahungiye muri Albania bavuye muri Turkiya mu 1920 igihe bafutwa muri ico gihugu, ubakaba ari ibice 6% by'abanyagihugu bose bagize Albania. Umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Edi Rama avuga ko guha aba Bektashi igihugu cabo bishobora guteza imbere ukwihanganiranira no kubana mu mahoro. Abarongoye aba Bektashi mw'idini hamwe n'abategetsi ba leta nibo bazoba bemerewe ubwene gihugu bwako gahugu. Ako gahugu kazoba ari akambere gato kw'isi kuko kazoba kangana na 1/5 c'uburinganire bwa Vatikano. Jack urakoze Siyake Muhawe nayo kuri yo ncamake y'amakuru. Ana makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuyerekeranye n'u Rwanda. Umunyapolitiki Paul Rusesabagina utavuga rumwe na leta y'u Rwanda aravuga ko hagiye gushinga ihuriro rinini ry'abatavuga rumwe bose n'ubutegetsi bwa Kigali. Mu kiganiro yagiranye kuri wa gatandatu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baba ku mugabane w'Uburayi i Buruseli mu Bubiligi, aho yari yabakoranije, Rusesabagina yavuze ko atarota heba politiki. Nyuma yo gufatwa muri 2020 akaza gukatirwa gufungwa imyaka 25 ahamijwe ibyaha by'iterabwoba, Paul Rusesabagina unafite ubwenegihugu bw'Ububiligi akaba yemerewe no gutura muri Amerika yarekuwe umwaka ushize ku mbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'ibiganiro hagati y'u Rwanda na Amerika
igihugu cya Qatar cyabayemo umuhuza. Paul Rusesabagina yashubije ibibazo bya mugenzi wacu Alain Majesté Barenga inyuma y'icyo kiganiro cyo kuwa gatandatu i Buruseli. Nagira ngo rero mbibutse yuko nanone ngihari kandi nanjye mfite uburenganzira ntibuharanira. Paul Rusesabagina agiye afungwa yavuze ko ahagaritse ibya politiki. Uno munsi none murasuye mu bya politiki? Ariko umuntu muri politike ashobora gufata vakanse akagenda akaruhuka aho yazashakira akasubira muri politike, kuko ubundi muri demokarasi kandi igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cyitwa ko gifite demokarasi, ni nacyo tubwira isi yose, nicyo ubutegetsi bw'u Rwanda bubwira isi yose. Ntabwo rero bwabwira umuntu ngo twebwe tuziyamamaza, twebwe tuzagaragara muri politike, ariko wowe nta burenganzira ufite bwo kugaragara. Politiki ikorera mu ishaka ijyahe mu runani rw'amashaka atangwe politiki nyabaki tandukanye niyo ahora akora Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina uyu munsi afite misiyo yo guhuza amashyaka yose y'abanyarwanda aho ava akagera, kugira ngo yose yegerane, ahure, noneho ashyira imbaraga hamwe. Ni nabwo butumwa natanze. Niba mwari muri mu biganiro natanze, ubutumwa natanze nabwiye abanyarwanda twari turi kumwe, nababwiye nti icyifuzo ni uko kugira ngo abantu batsinde muri demokarasi bashyire imbaraga zabo hamwe. Ubu rero iryo somo nigishije niryo nanjye niteguye gukurikiza. Mwishaka ryitwa gute? Namba ari urunani rw'amashaka ruzoba rwitwa gute? Urugamba ruzoba rumeze gute? Ntabwo turafata izina tuzita ihuriro ryacu, kuko icy'ingenzi ni uko gusa twumvikana yuko abantu bagiye guhura. Kurondera abantu b'abanyepolitike mukorana, muzokorana n'imigambwe iri hanze y'u Rwanda cyangwa n'iri mu Rwanda? Ugiye kurondera gute politike n'iri mu gihugu? Turakorana, uretse ko abari mu gihugu ari abantu rimwe na rimwe tudashaka gushyira ku karubanda, nabo ubwabo badashaka kwiyerekana kubera umutekano wabo, ariko n'abari mu gihugu turakorana. Ugamba bwa politike mu Rwanda ntimushobora gusubirayo, abandi barafashe umuheto. Mbe abafashe umuheto nabo nyene muzokorera muri urunani, mwebwe mu gihe byo kwanka muzogira ibiganiro na leta y'u Rwanda, mu gihe bitokundaho muzofata umuheto na mwebwe. Erega burya icyo abantu batazi ni intwaro ya mbere ikomeye. Intwaro ya mbere ikomeye ntabwo ari misile, ntabwo ari Kalashnikov cyangwa za zindi ngo za 47. Intwaro ya mbere ikomeye ishobora kuba nziza cyangwa mbi bitewe n'uko nyirayo yayikoresheje n'ijambo. Ntarota afata umuheto, ntabyo ashatse yabikora. Twe rero tugura intambara y'amagambo. Paul Rusesabagina, tukiri kuri politiki yerekeranye n'u Rwanda, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje igice cya mbere cy'abasenateri yemererwa gushyiraho biyongera ku bavuye mu matora mu gihugu cyose cyangwa abashyizweho n'inzego zihariye. François Xavier Karinda wari usanzwe ayoboye iyi sena n'umwe muri bane yashyizeho. Aba bariyongera kandi kuri babiri baherutse gushyirwaho n'ihuriro ry'amashyaka. Nyuma y'itangazwa ry'aba basenateri 20 nibo bamaze kumenyekana mu gihe hategerejwe irahira ry'uyu mutwe. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. François Xavier Karinda wari usanzwe ayoboye uyu mutwe wa Sena yongeye kugaruka ku rutonde rw'abo Paul Kagame yagira icyizere ubwo yinjiraga muri Sena bwa mbere. Nabwo yari yashyizweho n'umukuru w'igihugu. Undi uri ku rutonde rwatangajwe na Perezida Kagame ni Madame Usta Kayitesi wari uherutse kuvanwa ku buyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere. Hari kandi na Madame Sorina Nyirahabimana wari usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe itegeko nshinga. Hari kandi na Madame Bibiane Gahamanyi utari umenyerewe cyane muri politiki y'u Rwanda. Abashyizweho na Paul Kagame ni igice kimwe cy'abasenateri 8 yemerewe gushyiraho, biyongera kuri babiri baherutse gushyirwaho n'ihuriro ry'amashyaka barimo Donatille Mukabalisa wari usanzwe ayoboye inteko ishinga amategeko yacyuye igihe. Mu basenateri bashyirwaho n'ibyiciro byihariye, amazina abiri y'abahagarariye za kaminuza nayo yamaze kumenyekana. Abo ni Madame Uwimbabazi Penina uhagarariye kaminuza zigenga na Bwana Ngarambe Teresfor watorewe guhagararira kaminuza za leta. Aba bakiyongera ku basenateri 12 batowe ku buryo buziguye. Ni uburyo buziguye kuko hatabaho amatora rusange kuko bigenda ku badepite. Abagize inama njyanama za buri murenge n'uturere nibo bemererwa gutora abasenateri. Intara y'Uburengerazuba, Amajyepfo n'Uburasirazuba zihagararirwa n'abasenateri 3 kuri buri ntara.
amajyaruguru yemererwa abasenateri 2 naho umujyi wa Kigali ugatanga umusenateri umwe. Mu matora y'abasenateri kandi nta mashyaka agaragara nubwo harimo ababa basanzwe bari mu mashyaka azwi. Ni urwego rugizwe n'impuguke benshi bakaba baraminuje mu nzego zitandukanye. Inshingano zabo zirimo kwemeza amwe mu mategeko yatowe n'abadepite, kwemeza abategetsi bakuru bashyizweho ndetse no kwita ku bibazo by'abaturage. Gusa abaturage batari bake bagaragaza ko bafite amakuru makeya cyane kuri uru rwego ndetse bamwe bakifuza ko bagira uruhare mu matora yabo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Tugeze ku isaha ya saa 12:45 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Dukomereze mu Burundi. Nyuma y'amezi atari make bamerewe nabi abagendesha imodoka zinywa igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi bo mu gisagara ca Bujumbura bariruhutsa. Bavuga ko bamaze indwi zibiri bari mu gahengwe kubera basigaye baronka igitoro batarinze gutonda kandi bakakinywera aho bageze hose. Nyamara abakoresha imodoka zinywa mazutu bo n'ubu bavuga ko ibiberekeye bitarafata umurongo. Umunyamakuru Shiridasi Hundimpundu yaciye mu bibanza bitandukanye abashoferi bakoreramo, yongera hagendera n'amasitasiyo maze hategurira inkuru ikurikira. Jewe no munsi merewe neza, ndafise imodoka ya taxi, ubu igitoro ndakinywa aho nshitse hose nta ngorane. Nahora ntonda imirongo nkama mu Carama. Akamweme karagaragara ku maso kwa Theoneste Hakizimana, umwe mu bashoferi bafise igitoro mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Siko vyahora vyifashe imbere y'indwi zibiri ziheze, aho umushoferi wese yahora avyuka yibaza iyo aje gukura igitoro ashira mu modoka yiwe kugira aronderera abana ico rirenza. Ubu n'agahengwe. Jafete Nsaberugira yicaranye na Theoneste. Ubu nta mirongo ikihari. Igiciro nikiyanye ni 4000 ku litiro. Twebwe ntitumenye igihe imisi bizomara, ariko twebwe nk'abashoferi vyotunezera hamwe twoguma turonka igitoro nkuko turiko turakironka ubu. Twifuza yuko vyobandanya ahubwo gusumbaha igitoro kikaboneka gose. Muri ayo mezi aheze ku masitasiyo yagize Imana karonka gatoro wasanga hanwa akajagari kadasanzwe. Hamwe wumva ngo bariko batanga igitoro c'abadiaspora gusa, ahandi ukumva ngo baha imodoka za VIP. Vyatuma abashoferi bato bato bibaza ko bakumirwa. Izaka Kimana umwe muri bo ariruhutsa. Twe twaragira ibibazo bidasanzwe cane, ibibazo vyinshi mu miryango, mu gusumira abana, kugira turiha amazu, kugira dutanga amaveresema, n'ababosi benshi batwirukanye turabura ubuzi kubera ico kibazo cyo kubura igitoro. Ariko uyu munsi turabishima cyane kuko tunwa aho tugeze. Wa muntu yavuga ngo uyu munsi duha abadiaspora, ngo uyu munsi ngo duha izidasiza amarangi, abo bose baraduha uyu munsi, turabishima vraiment. Aho ugeze uramwe baraguha, banaguhamagara ahubwo uri kwarengana kugira ngo uzubashorera. Nkahajya hari imodoka, tundahashari imodoka imwe yonyene, n'ahandi heshi nukuri ahubwo dusaba ko vyoguma kunyene. Iyi classe ntidusubira kuboneka yabaye nk'ihetse, tuzogume turiko dukora ukunyene. Mpeje kuganira nabo bashoferi naciye ngendera amasitasiyo agera kuri 10 mu gisagara ca Bujumbura. Kuri yose nasanze igitoro cyo mu bwoko bwa essence arinywa nawe, nta n'imodoka zari zihari. Ndayisaba korera kuri imwe muri ayo masitasiyo. Ubu igitoro kweri kuri no station kirakwiye neza. Mu nka twebwe ibinogo kuri essence biruzuye, abakiriya baraza bakanywa ico bashaka, mbere ntibakinywa na byinshi. Ashize nk'ibihumbi 200 uzibona imodoka yuzuye, kubera bari baramenyereye biya bintu vya kera, baca baguma bisekiriza bakavuga ati tunywe ikigume cuzuye. No kuvuga ku mugoroba hitaranywa yuzuza usanga hagiye nk'ibihumbi 15 200 gusa. Nubwo uyu musore akenguruka aremeza ko akiri ibitarafata umurongo, asaba leta kubikura mu nzira. Gusa ikintu kitubuze na mazutu kweri, amazutu ntibarantwemera n'amautopayema kugira ngo turihe, barihe amababi tuzane mu binogo. Kuca amazutu dusaba ko botuzanira nyene ibinogo bikuzura tugakora akazi, ababosi bakaryoherwa natwe bakaduhemba banezerewe. Ubu bukene bwa mazutu bushobora kuba aribwo butuma bamwe mu bagendesha bus nini zunguruza abantu bagumana umujinya. Kuri rimwe mu mashuri aho zafise izunguruza abanyeshuri bita bus scolaire, benezo ntibaremera kuzigarukana. Basa n'abashaka
kuguma bakorera ku biciro vya magendo kandi bibujijwe. Umwe mu bavyeyi avuga ko batorohewe. N'ubu dusa n'abimenya imodoka y'ishure yahora ituduganira abana ku bumwe ntikibatora mugabo abavyeyi baciye biyungunganya bararondera imodoka mugo barondeye ntoyi abana bakagenda baduganye kwa kundi mugabo bariko barisuganya baronke imodoka nini mugabo aribo biyirondereye atari ishurire barondereye. Nagerageje kurondera uburongo ikigo ca leta Sopebu kiraye ibijanye n'ivy'igitoro kugira numva ingene vyifashe muri rusangi ariko sindashobora kumuronka. Gildas Yihondimpundu Ibujumbura. Twerekeze mu burengerazuba bwa Afrika aho igisirikare cyo muri Senegal kivuga ko hari ubwato bwabonetse ku nkombe z'inyanja ikora kuri icyo gihugu burimo imirambo itari munsi ya 30 yatangiye kubura. Bwabonetse ku birometero 70 uvuye ku murwa mukuru Dakar. Guverinoma ya Senegal iherutse gutangaza gahunda yo guhangana n'ikibazo cy'abimukira bava muri icyo gihugu berekeza mu mahanga mu buryo butemewe n'amategeko. Mu minsi ishize hagaragaye impfu nyinshi mu gihe abantu benshi bagerageza kuva muri Afrika y'uburengerazuba bajya mu Burayi akenshi banyuze mu birwa bya Espagne byitwa Canary. Inkuru ya Wiros muragezwaho na Primet ku magenge. Uravye aho ibiziga vyari bigeze mu gusanguka abo bimukira bashobora kuba bari bamaze iminsi myinshi bareremba aho muri bahari ya Atlantique imbere yuko abarovyi babatora mu mazi uba ku nkengera ya Mamele. Igisirikare ca Senegal kivuga yuko kiriko kiragerageza kurondera iyo ubwo bwato bw'igiti bwo kuroba bwahagurutse buva na ryari bwahagurukiye. Nubwo hamaze kuba amasanganya menshi y'akaga ukubura akazi bituma abakiri bato biheba mu gufata iyo nzira yo kuva muri Afrika y'uburengero bagana amazinga ya Canary y'igihugu ca Espagne. Bamwe bavuga yuko batagishobora kubeshwaho no kuroba bakidogera ubwato bunini bw'abanyamahanga buroba ataco busiga aho mwibahari. ONU ivuga yuko mu mwaka uheze abantu 40,000 barondera kuja Buraya binjiye mu mazinga ya Espagne. Igitigiri nyaco bisa nuko atankeka ko kiruta ngaho kure niyo. Inkuru ya Wiros. Naho mu ihembe rya Afrika ibitangazamakuru byo muri Somalia biravuga ko ubwato bwo mu Misiri bwajejeje umubare munini w'ibikoresho bya gisirikare muri icyo gihugu. Ibi bikaba bitangajwe mu gihe icyuka kibi gikomeje kwiyongera mu karere ko mu ihembe rya Afrika gitewe n'ubushake bwa Ethiopia hidakora ku nyanja bwo kureba ukuntu yabigeraho. Ni inkuru nanone ya Wiros ariko muragezwaho na Ivete Kabatesi. Nta komanyirizwa ry'intwaro rya Loni rikiri kuri Somalia. Kuhagera rero ko ibikoresho bya gisirikare biturutse mu Misiri bishobora gufatwa nk'amasezerano y'ubucuruzi asanzwe hagati ya guverinoma zombi, ariko hari bigaragaza ko bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ikibazo kinini kijyanye na politiki y'akarere. Cairo ishigikiye ku mugaragaro Somalia mu ntambara yayo ya Ethiopia. Somalia irakajwe nuko Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yagiranye amasezerano na Somaliland yiyita ko yigenga yo gukodesha kimwe mu bice bigize ibyambu byayo. Somalia ifata agace ka Somaliland nk'ubutaka bwayo. Ethiopia ifite ingabo muri Somalia ndetse Misiri irateganya kugira uruhare mu mugambi w'ubutumwa bw'amahoro muri icyo gihugu. Kutumvikana gukomeye ku muyoboro Ethiopia ishaka gushyira ku kiyaga cya Nile biraza byongera umwuka mubi. BBC gahuza miryango isamu yazo yabura iminota 7 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye ndakurahiye Stefan sinshobora nanjye ndemezo namuzanye kandi ntagomba kuva hano seto ariko Stefan uranzi cyangwa ntunzi umva reka tureke guterana amagambo wowe nakugushije neza ngo buri cyose kugira ngo ucishe makeya uwanzi ariko ubu noneho bibaye itegeko ndemeza agomba kuba hano nakubwiye ko ibyo bidashoboka none urumva bigomba kugenda bite ni 12:45 kuri BBC. Unoneho no umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango.
mwireho neza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu mikino yo guhatanira ibikombe bya Afurika. Inzozi za APR FC yo mu Rwanda kwinjira mu matsinda y'igikombe cyayabaye ya mbere iwayo CAF Champions League zikomeje kugorana. Kuwa gatandatu ikipe yakuwemo na Pyramids yo mu Misiri yayitsindiye i Cairo mu Misiri ibitego 3-1, nyamara mu mukino ubanza i Kigali amakipe yombi yari yanganyije igitego 1-1. Mu makipe yo mu karere, Yanga yo muri Tanzania yasezereye Commercial Bank yo muri Ethiopia yipfunyikiye ibitego 6-0 mu mukino ubanza yari yayitsinze 1-0. Gor Mahia yo muri Kenya yongeye gukubitwa na Al Ahly ibitego 3-0 nk'uko byari byayigendekeye mu mukino ubanza. TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakuyemo Red Arrows yo muri Zambia yitsinze ibitego 2-1, bisanga ibindi 2-0 yari yayitsinze mu mukino ubanza. Indi kipe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Maniema, nayo yasezereye Petro de Luanda yo muri Angola. Amakipe yombi yanganyije 1-0, ariko mu mukino ubanza Maniema yari yatsinze 2-1. Mu mikino y'igikombe cya Confederation, ikipe ya Rukinzo yo mu Burundi yasezerewe na CS Sfaxien yo muri Tunisia yayitsinze igitego 1-0, ndetse no mu mukino ubanza Sfaxien yari yatsinze igitego 1-0. Simba yo muri Tanzania yo yasezereye Al Ahly Tripoli yo muri Libya itsinze ibitego 3-1 mu mukino ubanza. Amakipe yombi yari yanganyije 0-0. Mu Rwanda mu mukino wa basketball, ikipe ya APR Basketball Club yaraye yegukanye igikombe cya shampiyona ubwo yatsindaga ikipe ya Patriots mu mukino wa gatandatu wa playoff. Ntibikibaye ngombwa rero ko amakipe yombi akina imikino 7 ya playoff ibiteganyijwe, kuko wari umukino wa gatandatu kandi APR Basketball Club igize intsinzi 4-2 za Patriots. Umukino waraye ukinwe nijoro, APR yawusoje ifite amanota 73 kuri 70 ya Patriots. Mu Bwongereza, ikipe ya Manchester City yaraye inganyije na Arsenal ku kibuga cyayo cya Etihad ibitego 2-2, nyuma yuko Arsenal ikinnye iminota 56 yose ari abakinnyi 10. Ni nyuma kandi yaho umusifuzi Michael Olive yaramaze guha umukinnyi wa Arsenal Leandro Trossard ikarita ya kabiri y'umuhondo itavuzweho rumwe. Gusa Manchester City yanatakaje umukinnyi Rodrigo wavuye mu kibuga ku munota wa 21 gusa w'umukino kubera imvune. Umutoza wa Manchester City Pep Guardiola avuga ko atazi urugero rw'imvune ya Rodrigo. Arsenal yaje kwishyura igitego City yari yayitsinze, nyuma itsinda igitego cya kabiri. Arteta yizera gukura intsinzi ya mbere ku kibuga cya Etihad, ariko ishoti rya myugariro John Stones wa Manchester City ryatumye amakipe yombi atahana inota 1-1. Hagati aho kandi rutahizamu wa Manchester City Erling Haaland ejo yinjije igitego cye cy'ijana ubwo yatsindaga igitego cya mbere cya City. Uyu rutahizamu ukomoka muri Norvege amaze gukinira City imikino 105 mu myaka irenga 2 gusa muri iyi kipe, akaba nyine amaze kwinjiza ibitego 100 mu myaka ye 24 gusa. Haaland amaze kugeza ku bitego 235 urebye amakipe yose amaze gukinira muri Molde, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund na Manchester City n'ibitego 32 mu ikipe y'igihugu ya Norvege. Aha ni naho nsoreje amakuru yacu y'imikino. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino. Ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere, ariko mbere kubasezeho nababwira ko umunyapolitiki Paul Rusesabagina utavuga rumwe na leta y'u Rwanda avuga ko agiye gushinga ihuriro rinini ry'abatavuga rumwe bose n'ubutegetsi bwa Kigali. Naho mu Burundi, nyuma y'amezi atari make abatwara imodoka z'intwari lisansi mu mujyi wa Bujumbura
bafite ikibazo cyo kubona lisansi ubu ngo bariruhutsa ngo bamaze ibyumweru bibiri babona iyo lisansi batarinze gutonda imirongo. Naho muri Senegal igisirikare cyaho kiravuga ko hari ubwato bwabonetse ku nkombe z'inyanja ikora kuri icyo gihugu burimo imirambo itari munsi ya 30. Ano makuru yarahagarawe na Nina Iradukunda. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango. Amakuru yacu arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com. Muramuke.